Yesu ahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Imana ishimwe isubiye kudukoranya. None rero reka dusome ijambo ry'Imana. Tugenda hariya muri ca gitabo cyo Kuvayo 19. Mu gitabo cyo Kuvayo 19 umurongo wa 10 abariho duhera niho twasome kandi na nijoro. Uhoraho abarira Mose ati genda ku bantu ubabwire biyeze uyu munsi nejo bamesura impuzu zabo. Umunsi ugira gatatu uzushike biteguye kuko je Uhoraho ku munsi ugira gatatu nzomanuka nze kuri uyo musozi Sinayi imbere y'abantu bose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Twarabonye amajambo y'Imana ejo kuri iki kiganiro icankiye ubu butumwa. Imana yabariye Mose aja kubarira abantu ababwire biyeze kuko Imana yagomba kubagendera. Twarasomye kandi turabona muri Kuvayo 29 ingene Imana yemeye iti nzokweza n'ingoro ihema bazoba barimwo ry'ibonaniro kandi n'abahereza inzobeza. Yesu ashimwe. Ayo majambo y'Imana aratubarira atwereka yuko Imana iyo igomba kugendera abantu bayo ibategeka kwezwa kuko igira ibagendere. Iyo igira igendere mu ngoro yayo aho naho nyene babanza kwezwa, kandi igira igendera abaherezi abakozi naho nyene irabeza. Hanyuma rero kandi na Yesu agira aje mu ijuru yarasengeye abigishwa biwe yuko asaba Imana yuko yobeza. Paulo nawe yandikira Timoteyo avuga ati umuntu niyeza akitandukanya n'ivyo vyose n'ivy'isi azoba igikoresho c'Uhoraho. Imana ishimwe. Ukwezwa ejo ntitwabaye tugisigura mwanya bari kuragenda, ariko tuvuge insiguro y'iryo jambo ingene iba imeze. Kweza ni iki? Kweza ni kugira icera canke igitunganye. Ikintu ukagira icera, cari caranduye ukakigira ikintu cera, cari ikintu gifise agasembwa ukagihindura ukagira igitunganye, rendre saint. Canke gutandukanya, gushira hambavu, gutandukanya wakura umuntu mw'isi ukamukura mu bisi. Imana rero iragomba yuko umuntu w'Imana ava mu isi canke akava mu bisi kugira ngo aje mu mugwi w'abera. Bibiliya iravuga yuko twebwe turi ubwoko bwatoranijwe. Ahandi naho gushira iruhande. Kweza no gushira iruhande, ugafata icera ukagikura mu bitera ugashira iruhande, mise à part, mettre à part. Nguko rero Bibiliya bivuga twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, abakozi n'ubwoko bwatoranijwe, abaririmbyi mu ubwoko bwatoranijwe. Rero Imana iradusaba kwezwa. Hanyuma rero muri ya ntumbero y'ukwezwa kubera iki? Kugira ngo ubonane n'Imana. Kigira kabiri, kugira ngo ushobore gukorera Imana. Kandi Imana iragusaba kwezwa kugira ngo witegurire urugendo. Abisirayeli bagira bagende, hageze yuko bahaguruka baca babwirwa kwiyeza kugira ngo bace batangura gushishikara urugendo. Canke naho kandi barabwirwa kwiyeza kugira ngo bashobore kugwana intambara. Ugomba gukwana intambara y'impwemu uriyeza. Iyo uri imbere y'amageragezwa, imbere y'ibibazo bitandukanye, ari mu rugo, ari mu buto, ari mu bukumi, mu busore, ari mu butama, biragusaba kwishishikara kwezwa. Na twebwe no mu bakozi b'Imana, imbere y'intambara hari ibibazo imbere yacu bidusaba kwezwa. Umuntu agasubira akitunganya. Kandi kiri naco umuntu ntiyezwa rimwe, yama yezwa, yama arondera kwezwa, kuko hariho ivyanduza, hariho intambara, hariho kuruha, hariho ibishanga Satani atera umuntu w'Imana. Ivyo byose birabwirizwa ko umuntu aja arahindura yiyambura. Imana idufashe. Hanyuma rero twarabonye ijambo kwezwa
kandi kuba ingingo z'umubiri, ingingo z'umubiri zirakeneye kwezwa kuko nizo zandura. Mu ngingo rero twarabonye iki citwa ururimi. Ururimi ko rukwiye kwezwa, ururimi rw'abantu b'Imana, ivyo bavuga bikaba ivyejejwe, ururimi rugatunganywa nk'uko Yesaya yabibonye. Ariko roce dushishikara rero turabe, twaravuze ku rurimi, ijambo ry'Imana ryaratweretse ururimi, ariko none ururimi rubikura hehe? Kuko ugomba kuvura, jewe sinavuye, ariko ugomba kuvura abanza kumenya iyo ngwara, akamenya n'inkomoko yayo, akarondera iyiva. Nico gituma rero ugiye no kwa muganga baca bagira ngo genda wipimishe wisuzumishe muri laboratoire kugira ngo abanze amenye iyo ngwara iyo ariyo. Mu nyuma akaca amenya ati niyi kiyitera, akaca arandura imizi y'iyo ngwara. Umutaguha nurandura imizi y'iyo ngwara, igihe atarayitora naho arapfufahaza gusa kuko ntibiramenyekana. None iyo ndwara y'ururimi iva hehe? Ico ni kibazo gikomeye umuntu akwiye kumenya. Iyo ndwara yiva kubera iki nakagwaye ururimi? Ivyo avuga biragwaye, ivyo asohora biragwaye, ivyo asohora n'amacumu acumita, none biva hehe? Bibiliya iravuga muri kiriya gitabo c'Abatesalonike ingene umuntu akwiye kwezwa, akezwa mu bugingo, mu mpwemu no mu mubiri. Hariho rero ururimi ruja gusohora ibintu, ruja gusohora ibintu biri imbere, vyerekana ikiri imbere. Hari ikiri imbere. Iyo wumvise umuntu ariko aravuga uca umenya ibiri imbere muri we, ivyazi, ivyo yafashe, nimba ari biri mu bwenge, nimba ari biri mu bugingo, ivyo biramenyekana. Ari biri mu bwenge arabivuga kuko azi igifaransa arakivuga, azi ibiharuro aravuga ibiharuro, azi indondabihugu aravuga indondabihugu kuko biri mu bwenge bwiwe. Niko bigenda no mu bugingo, mu mutima, hari indani mu mutima. Iyo hagwaye, iyo hari ibibazo, mu gusohoka rero nayo nyene birasohokera muri urwo rurimi. Ivyo nyene, ivyo rero aho nyene aho niho hakwiye kwezwa, kubanza kwezwa hariya mu bugingo. Kandi mu nyuma ntubihe indaro. Ivyiyumvyo birashobora kuza ari bibi, ariko ndukwiye kubiha indaro, ukwiye kuca ubigwanya. Urashobora guhura n'umuntu ntakuramutse atakubonye, ariko ukaca wibaza ngo kubera iki yanse kundamutsa, ukatangura umuntu agaca atangura kwandika ibintu vyinshi, ashaka avuga ibintu vyinshi. Nakandi yandamukije kubera iki, agatangura kurondera. Aho rero ubugingo buriko burononekara, atangura kuvuga, kwibwira. Kuko ahandi Burundi nawe yavuze ko kwibwira ariko kubesha. Ibiri mu mutima rero niko bigenda. Hari ico Yesu yavuze hariya Matayo 15. Turabe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo turabona ibiri ivyo nyene bibitswe imbere, bisohorwa n'urwo rurimi. Hamwe Yesu yavuga ati mfise iminwa yanduye, nuvuga ngo kandi mba mu bantu bafise iminwa yanduye. Abo yabamwo hariho indwara mu mutima, kandi iyo ndwara nuko ikwiye kuvugwa igakira. Nta kindi kikiza, ni ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu, kandi ni mpwemu yera. Kuko ijambo ry'Imana uja kuritahura biciye kuri mpwemu yera. Yesu yarabivuze ngo ubeze mu ijambo ryawe mukuri, kandi ariko mpwemu yera. None rero dusome hariya Matayo 15. Matayo 15 ku murongo wa 19. Kuko mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubushakanyi, ubusambanyi,
ubushakanyi, ubwibyi, kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi. Ibyo byose nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoke zidakarabye sibyo bimuhumanya. Imana idufashe. Aha turabona Yesu ariko arasigura, kuko abafarisayo bariya bidini baguma barondera ingene bomugenza bamutore ko amakosa. Baja babona rero abigishwa biwe yuko ngo bariye badakarabye kandi carazira. Ni nko muri ibi bihe hariho indwara bagira bati no ku rusengero mu kwinjira banza ukarabe, aho ugenda banza ukarabe. Noneho rero ikigeretse ko ajabona umuntu hariye adakarabye, cyo wibaza rero ingene vyoca bigenda. Hanyuma rero baraboyonye ingene ico bamufatira ko, baramubaza ingene barenze iyo migenzo, kuko ni imigenzo nayo irashobora gutuma abishengero bandura kubera imigenzo. Bubaka ku migenzo aho kubaka kuri Kristo, bubaka ku migenzo aho kubaka ku ijambo ry'Imana. Hanyuma rero aca arashishikara kubasigurira. Aroca tubona kuri uyu murongo wa 19 ingene cane vya bindi, kuko wewe yaciye atumbera umutima, kuko Yesu akeneye umutima. Atumbera uwo mutima kugira ngo umutima ukire, umutima w'umuntu ukire, kuko iyo umutima uhumanye umuntu aca ahumana wese. Hanyuma rero aravuga ati imbere mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi. Iyo umuntu rero ari ngaha arashobora kuba hano mu rusengero ariko ari mu isoko, arashobora kuba hano mu rusengero ariko ari mu ishuri, arashobora kuba hano mu rusengero ari muhira, ariko umubiri uri hano mugabo vya vyiyumviro, ivyumviro biri kure. Ico gero naho uwo mubaza uti amajambo y'Imana mwarose nayahe, mbega mwasomye he? Ati twahezagiwe gusa, kuko siho yarari. Ugarukana ivyiyumviro kwijambo ry'Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Hanyuma rero harimo ivyiyumviro bigenda biraba bibi, bamwe bakiyumvira ku bandi, abandi bakiyumvira ubuzima bwaho ingene buzogenda, ingene azobaho. Ugasanga rero muri bya vyiyumviro harabonetsemwo ubwicanyi, harabonetsemwo ubusambanyi, harabonetsemwo ubushakanyi, harabonetsemwo n'ukwiba. Kuko muri bya vyiyumviro harafise ubwoba bwa kazoza. Mbega ejo nzobaho gute? Ejo nzorya iki? Mbega niyo nava muri ibi bikorwa nzokwitwa ngwiki? Kuko abantu bagenda n'ubwoba. Mu vyiyumviro hariho ubwoba, mu nzu hariho ubwoba, mu bikorwa bitandukanye usanga abantu bari mu bwoba. Bikaca bituma rero bashira imbere n'ukwiba, abandi nabo bakorongera kwagiriza abantu ibinyoma, kubesha, kugira ngo hamwe harya yohashika reka ndabe ko nogira ico ndamwagiriza kitarico, abandi bagatukana. Hariho umuntu umwe yagize ikibazo mu vyiyumviro, ararengerwa, arengewe afata ingingo zitarizo. Aho twomuraba hariya mu gitabo c'Itanguriro, yari yarengewe, kuko iyo ivyumviro bibaye byinshi umuntu akarengerwa ashobora kwica canke akiyica, akiyahura. Umuntu agira ubwoba bw'ejo, ubwoba bw'ingene yogaburira umuntu, azogaburira abana, hamwe yogira ati nofuma niyahura, ugasanga ariyishe kuko yarengewe. Imana idufashe. Itanguriro igice ca 4, Itanguriro igice ca 4 umurongo wa 3 havuga ngo igihe kiragera Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini agira gute? Araraka cane, mu maso hiwe harijigwa.
uhoraho abaza kayini ati niki kikurakije kandi niho gitumye wijire mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi niwe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. 8. Nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishura ati ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Aho murumva ikibazo caciye kihaba. Ubwa mbere turabona babavukana, kandi abavukana mu ndimwe, se umwe mama umwe, ariko hari icatandukanye. Ibikorwa byaratandukanye, no gushikanira Imana biratandukana. Hanyuma rero umwe arashikana ibyiwe, uwundi arashikana uburyo bari bameze. Hano ntavyo tubona, ariko biraboneka yuko hariho ikintu cari cabaye. Niwakora neza ntuzokwemerwa, nuvuga ngo hari ico yari yakoze nabi, yatanze ishikanwa mugabo hariho ibintu atateguye. Murabizi Bibiliya iravuga ngo, Yesu yarabivuze, niyo hagera kutanga ishikanwa ukibuka ko ari ico upfa na mugenzawe, banza usige ishikanwa ryawe ngaho ugende wikiranure na mugenzawe. Yesu niko yavuze. Ariko kenshi abantu baravyibagirwa, kuko hari ica ucumura ku Mana no kuri mugenzawe. Ivyo rero ukwiye gutegura hose ku Mana no kuri mugenzawe. Bibiliya kandi iravuga ngo mugiranire amahoro n'abantu bose. Yesu ashimwe. Hanyuma rero Kayini atanga ishikanwa, ariko ntiryemegwa. Abeli nawe araritanga, riremegwa. Ikintu caciye kiba rero ni iki? Murumuna we Abeli rimaze kwemegwa, Kayini yaciye araka, agira ishari. Mu wa mutima rero nonekaye, umutima uramaze kwandura, umutima uramaze guhumana, uragize ishari kubera murumuna we ishikano ryiwe ryemewe. Nguko kandi henshi abantu benshi n'abavukanyi n'ababana n'abasengera hamwe n'abakorana bashobora gukorera mu ishari. None nimba mugenza wahezagiwe, Imana ikamuhezaga ikamwemera, wewe ico kubabaza ni giki? Kandi Imana ikubariye ngo niyo wakora neza nawe uzokwemerwa. Mugabo ubone mwene so, mwene data wundi arahezagiwe, ariko wewe urababaye. Ubone uwo mukorana mwene data araduze grade, akuze, wewe urababaye. None bigutwara iki? None uwo mwicaranye hamwe yoronka imodoka, wobaza nikayironse kuko ntatwaye iwawe. None mwene nyoko cyangwa uwo mwene data aronse igitenge ciza, wewe wobabazwa niki ko aronse igitenge ciza? Erega woshima Imana uti Imana ndagushima ko Melania yaronse igitenge ciza, naje ndizeye kuzokimpa. Ndagushima ko Yohani yaronse imodoka, nanye nzoyironka. Ndagushima ko Yakobo yaronse ikinga, najewe nzoyironka. Kuko umwe wese agenda arasaba kurugeza agezeko. Kuko ufise imodoka isanzwe akeneye ca kijipe kirekire agendera, umuntu yamagomba kuduga. Ariko kandi birondere atashari ugiriye mugenzawe, uwayironse ubishimira Imana. Yesu ashimwe. Nari kubaza umuntu ahora ashima Imana abonye uwundi mwene data wundi hari icaronse, ubonye mwene data ariko arubaka inzu etage ukaca ushima Imana, mbega ni bande? Ariko reka ndehe kubibaza, kuko hari abandi boba bumva mu mutima kibariye haranduye, haba handuye. Nico gituma rero umuntu cyo sanga agaca atangura kuvuga ngo harya bijya bintu yabikuye ikuzimu. None igihe haje ikuzimu mwari kumwe, warabibonye wabikuye he?
ugasanga abantu ngo aje ikuzimu biyano n'ivy'ikuzimu none uwo kubaza ati mpa icerekana ko yavuye ikuzimu mugabo nagenda kubarire ici vyerekana ni ikintu kiri mu mutima wawe c'ishari. Imana idufashe kandi nayo Imana igufashe, kuko abantu benshi bariko barandura bakaja kwinjira mu vy'abandi bigatuma rero bavugana nabi. Urakeneye kwezwa no mu bugingo bwawe, mu bugingo bwawe ukureyo ishari, ukureyo kuraka, ukureyo gutukana, ukureyo kurementanya nk'uko Yesu yabivuze. Arabuza iri kintu cyo kurementanya. Bibiliya reka turangirize hariya mu Bagalatiya, kuko harabagira ngo bari mu idini kanaka bakishimira iryo dini ariko kandi mpwemu w'Imana ari kure yabo. Bibiliya iravuga ngo mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere, kuko vya bindi vyose bimwe biri mu mutima ni ka kameremere k'umubiri. Impwemu nturashobora guhinduka nguhe mpwemu ikibanza. Abagalatiya mu cete pararike y'Abigalatiya ku murongo igice ca 5 turaya ku murongo wa 16. Ubugingo bwo muri mpwemu, ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu niyo mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka kandi mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. 19. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi. Aha rero ni wa wundi yanduye imbere mu mutima, hahumanye, akwiye kwezwa imbere mu bugingo, mu ivyiyumviro, hariya muri poche de pense, muri mind yiyumvire, hanyuma rero yongera atunganya abisohore. Kandi ibikorwa vya kamere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa no kudandahirwa. Usanga bikoraniye muri we, ariko kandi ugasanga arinjira mu rusengero, baririmba araririmba, bahimbaza arahimbaza, bagira ruwanje aragira ruwanje, basenga arasenga, ariko muri we hariho ibintu kamere yiwe hariya ntiharera. Muri kamere hariya muri aho ububiko, bwa bubiko bw'ivyiyumviro, bw'ivyifuzo, harakeneye kwezwa. Ndakwifuje kweza kuri uyu mugoroba kugira ngo Imana izokugendere. Mbega urifuza kugenderwa kuri uyu mugoroba? Nutegura ubugingo bwawe uhereye imbere, kuko ivyo nico gituma biriyo biriko birasohoka bica mu rurimi, ariko nubisohore uri ubigomorera Kristo, ubiha Kristo. Tunamika amaso dusenge Imana. Kaze kugira ngo utegure, wiyeze, wezwe. Turaguhaye kaze. Nimba hari uriho kugira ngo ugenderwe n'Imana, urakeneye ugenderwa n'Imana kuri umugoroba, urakeneye ugenderwa n'Imana umunsi w'ejo, ubanze wibaze, kuko kwezwa bisaba kubanza kwibaza, ukisuzuma. Birivuga ngo bari mwebwe mwisuzuma, mbega ntimwiyizi? Kandi muri wewe umutima hari icyo uri kurakubwira. Nta makuru naho maze imyaka myinshi, ariko hari icyo umutima uri kurakubarira. Uri kurakubara ati vya bindi bimwe ubitse mu mutima, bimwe unyegeje mu mutima, bimwe wamye uravuga, bimwe wamye urabarira abandi, rya shari riri muri wewe. Kaze wemere gutegura, kuko uyu munsi ubuntu bw'Imana buriho, amaraso ya Yesu aracari kwaroza. Nico gituma tuguha kaze. Nawe wowe uri kuranigana mu mutima, kuko umutima wawe naho nyene uri kuragira muri mu ntambara, ugu muri mu ntambara. Mbega ngende oyareka ndeke, ariko nagira ndakubarire, Imana iragomba guhura nawe uyu munsi. Imana iragomba guhura nawe n'umunsi w'ejo. None rero ni witegure, umwami akugirire neza. Tugomba dusenga Imana, umwami akugirire neza. Kaze, duhe kaze umubwiriza abasengere.
nawe usenga Imana ariko kanduze, kuko uyu mwanya ntidukwiye kwihuta. Uyu mwanya ni umwanya uhambaye wo gutegura hariya mu bugingo kugira ngo bwezwe. Hanyuma rero wewe uve mu isi, bya byifuzo by'isi biveyo, ubisohore, hanyuma umwami abwire neza aca abona kukweza. Kaze duhe kaze pasiteri umubwiriza abasengere. Mana data wa twese uri mu ijuru, ngaba abantu bawe baraje mwami kugira ngo ubezeshe amaraso yawe, ubakure kwa marabaga, ubakure kwa gasembwa, ubeze ngo babe beraderere mwami. Niwaza uzosange batari kwa marabaga canke batari ku mugayo. Haleluya. Mw'izina rya Yesu mwami wacu turasavye rero ngo bagirire imbabazi, ubeze ubatunganye, ubuhagize amaraso yawe. Mw'izina rya Yesu ububasha bwawe ni buzima, turasavye ngo bagirire neza, ubeze nyakubahwa, ubeze nyakubahwa, ubagirire ikigongwe, ubeze ubakure ku ivyo bagabitanije bibi. Mw'izina rya Yesu wihumanurire ubwoko bwawe kugira ngo bagwanishe akagira ibikorwa vyiza n'iryo kugororoka. Mana yacu ni wewe Mana, ni wewe mwongere, ni wewe gitandara cy'igitangaza, kandi ni wewe vyizigiro bizima. Mw'izina rya Yesu, haleluya. Turabaguhaye mwami, aba bantu bagirire neza, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire ivyaha vyabo nibihanagugwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru, hanyuma baheze bumva imbabazi n'amahoro. Mana nuko urakoze, ni wewe Mana, ni wewe mwongere, ni wewe gitandara c'ubugingo. Nuko urakoze Yesu, ubagirire neza, ubagirire imbabazi, ubaharire, ubababarire mw'izina rya Yesu, hanyuma ubandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze kubagiriye imbabazi, turabigushimiye mw'izina rya Yesu, amen. Abagwaye bahagarare tubasengere, kandi n'uwo afise umutwaro ukaba umurengera, ukabona uti ndi mu mageragezwa, hamwe wumva ko wohava n'ukwiyahura wiyahura, hamwe wohava wisabira gupfa, nawe nyene tugira ngo tugusengere. Ntiwiyice, ntiwigirire nabi, kuko wemeye kwezwa, nawe Imana irakugirira neza, irakubohora, iragutabara. N'umutabazi wacu, n'umutabazi wacu. Ntuhava uhagarika umutima, ntuhava urengegwa. Umutima wawe uraremerewe, ufise ibikomere vyinshi, hari ibikomere ufise, hari ikintu cyagukomerekeje mbere kuva ukiri umwigeme, nuno munsi ndikirahera. Nawe uhagarare ucereke Yesu, aragutabara, aragutabara, aragutabara. Carakugiriye nabi, uramererwa nabi, nuno munsi ntibirahera, ugasanga biragoye ko wezwa, umwami arakugirira neza. Mana nye n'ubushobozi bwose, turagushimiye ingene uri Imana nziza, turagushima mwami kuri Imana itabara, niwe useruka mu magorwa. Waravuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyikinze ivyo utari bwamenye, kandi mwami uzumpamagare ku munsi w'amagorwa, nanje nzokwishura, nawe uzompesha icubahiro. Raba abana bawe Mana, mw'izina rya Yesu, raba irya ngwara ingene yamugiriye nabi, yamusinzikaje, akama yihebura, mbere akidodomba kumengo waramuhevye, ariko ntiwamuhevye. Numutabare mwami, mutabare nk'uwatabara Yobu, mw'izina rya Yesu. Ukora igitangaza, baramuhebuje, ariko iwawe ntuhebuza, iwawe ntawuhebuza. Iwawe uvuga ngo nuno munsi ndakiza, nuno munsi ndacakora, mw'izina rya Yesu. Genda mwami, ukore wishure, ubohore mw'izina rya Yesu. Hariya misozi ihagaze imbere y'umusavyi wawe, uriya musavyikazi wawe Mana, raba kirya gikomere, igikomere kimaze imyaka myinshi
mu izina rya Yesu nigishikwe kwiherezo, gishikwe kwiherezo, nigikire, ni wewe mwamuvura, ni wewe usomora, mu izina rya Yesu turasavye mwamugira ngo umubohore, umugirire neza Mana, abo widegembya, raba mwamariye amageragezwa, ari ku musavyi wawe, ari mu rugo, ari mu bikorwa, ari mu kazi, hariya mu kibano, aramurebentaniriza, numutabare Mana, numutabare barya abantu bamwangira ubusa, numutabare barya abanyeshari, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ubushobozi bw'Imana nibukore, n'abazogushingira intaha gushimishe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Yesu abahezagire.